kubera Imana yabishatse, turi ngaha kubera Imana yadutoye. Nyakubahwa waje userukira buramatari w'intara ya Butanyerera, ba nyakubahwa wese mwatwitavye, umwe wese mu cubahiro n'ikibanza Imana yamuteretsemo. Nyakubahwa cegera c'umukuru w'umugwi Severe, nyakubahwa munyamabanga w'umugwi Severe, bakomiseri dusangiye ibanga, dusangiye ubutumwa, bakozi namwe bamenyesha amakuru tumaranye imisi kuva ejo mwitavye ino sango, tugira amahoro, iteka, iterambere n'ubutungane binwanisha bose. Nza kuvuga amajambo make mvuga nti twaraye amahoro, twavyutse amahoro, abafashe urugendo bose bitaba ubutumire bwo mu Bisevere bashitse amahoro. Ivyo ni ivyo gushimira Imana rugira vyose, kubera ivyo n'ibindi vyiza vyose Imana idukorera, munkundire mumfashe tuyikomera amashi. Kw'izina ryanje no kw'izina ryabo dusangiye ibanga, nagira mbanze nshimire mwese mwashoboye gushika muri kino kibanza, mwigoye muratwitaba, mwaje gushigikira umugwi, mwaje gushigikira igihugu kiri mu rugamba rw'amahoro arama n'ubutungane buhagateka abarundi bose. Turabakengurukiye kandi turabakeje. Imana yabayoboye irabashikana hano i Ngozi mu ntara ya Butanyerera. Mwitavye isango yo guhanahana ivyiyumviro n'amakuru kuri kahise k'igihugu cacu. Ejo haheze muri iki kibanza nyene twari kumwe n'uwundi mugwi w'abarundi nkamwe, twayaze kahise tugatumbereza amatati yerekeye amatongo n'ayandi matungo vyanyazwe mu bihe vy'ubwicanyi Uburundi bwaciyemwo muri kahise. Batumire bahire, namwe bamenyesha amakuru mufasha abarundi n'amakungu kumenya ibikorwa vyo mu Bisevere. Uyu munsi umugwi watumiye mwebwe, twaje kuyaga ikibazo nkoramutima cerekeye ikumirana mu buzima bw'igihugu, ikumirana dusuzuma turaba kahise, ikumirana twiga turaba kazoza. Iki kibazo cerekeye ikumirana ry'abasangiye igihugu kiri mw'ibwirizwa rigenga umugwi Severe. Inzego z'igihugu zarabonye ko bikenewe ko ico kibazo cokwigwa kugira Uburundi n'abarundi dutahure ivyatugoye muri kahise. Mbega mu gihugu ninde akumira uwundi? Ninde akumirwa? Mbega abakumira abandi baba bifuza gushika kuki? Babitangura gute? Bakorana n'inzego zimeze gute? Iryo kumirana rikaze cane cane mu nzego z'igihugu zubatse gute
canke zishinzwe iki? Banyakubahwa mwitavye iyi nama y'uyu munsi, ibibazo ni vyinshi kuko ibihugu vyama mu ndyane usanga kenshi ikumirana riri ku rwego rwo hejuru. Ibihugu bidatera imbere usanga birangwa n'ubutungane buke, ikumirana, amacakubiri n'imbono y'iterambere idashemeye canke iguma mu nyandiko gusa. Ikibazo c'ikumirana ni kinini cane. Hano mu Burundi kenshi tubona kandi dushira imbere ikumirana ry'ubwoko kuko ryasasitse inganda mu gihugu. Ivyo vyose turamaze kuvyerekana nk'umugwi, ivyo vyose turamaze kwitohoza ku myaka tumaze gukorerako, n'iyo tutarakorerako ntitwashika tuzobitohoza tuvyumve neza. Kenshi tuvuga ikumirana muri kahise rifatiye ku ntara kuko ryateye amatati ya politike atari make muri kahise, cane cane mu gihe ca Repubulika zashingwa biciye ku muheto, ata matora canke demokarasi birashinga imizi mu gihugu. Haravuzwe ikumirana rifatiye ku miryango, aho wasanga umengo hari abarundi basumba abandi kwitwa no kuba abarundi. Mbega kahise katwigisha iki uyu munsi? Mbega uyu munsi hahindutse iki? Mbega mwebwe mukuze mwotuyagira iki? Aha rero ngira ngihurukire kandi Imana mvuga nti abo twatumiye mu bo tubona imbere yacu benshi ni bakuru bacu, hari ibyo babonye, hari ibyo bazi tutazi, hari ibyo babonye mu mashure, hari ibyo babonye mu kazi ka leta, hari ibyo babonye mu mibano. Twabatumiye kugira muterere, mutange umuco. Umwe wese arafise ibyo yaciyemo, umwe wese arafise ibyo yabonye. Hari n'ibyo mwayagiwe n'abavyeyi banyu n'ibyo mwiboneye. Batumire bahire, mu Burundi haravuzwe cane amacakubiri mu gisata c'indero muri kahise. Uyu munsi aho tugeze twokuramwo ibihe vyigwa. Haravuzwe gukumirana mu bisata bimwe ubutungane, mu kazi ka leta gatandukanye, nko mu nzego z'umutekano, mu bisata by'ubutunzi, mu gushinga amashure mu gihugu kugira abana b'u Burundi baronke amahirwe amwe yo kwiga. Haravuzwe abanyeshure bamenye ikibazo ca leta, hanyuma isertifika zabo zikanyuruzwa, izindi zikadandazwa. Ibibazo vyerekeye ikumirana mu gihugu birateye ubwoba kuko bivyara akarenganyo n'umutekano muke. Muri kahise umugwi severe umaze gutohoza, twarabonye ko ikumirana ryavyaye ihonyabwoko mu mwaka w'1972. Amatati adasanzwe mu gihugu, indyane mu basangiye igihugu, ubwicanyi, intambara hamwe n'amaganya aturuka kuri ivyo mpejeje kudondagura. Banyakubahwa mwese mwaje muturuka mu mirimo itandukanye,
n'abamakukurutse bakoze mu mirimo mu buzi butandukanye. Hari ibyo rero bazi, hari ibyo babonye. Hari ikintu gikomeye umubisebere wifuza muri iyi nama twabatumiyemo. Twifuza kuba umwanya w'ijambo. Twifuza ko muterera ukuri. Twifuza guha ijambo abakozwe ko n'ikumirana bashoboye gushika ngaha. Twifuza abashinga intahe kuri kahise kabakozeko. Twifuza ko abagize umubiboro w'umuco n'ivyigwa duhawe n'abadukurira mwebwe nyene. Niho amatohoza yerekeye ikumirana mu Burundi twoyatarira tukayatumbereza neza mu mezi ari imbere. Mwumvise ko ico kibazo c'ikumirana kiri mu bikorwa dushinzwe. Ikumirana mu Gifaransa mwibwirizwa inzego zavyise mu kinyamazuru les discriminations. Banyakubaha mwese, ukuri rimwe na rimwe kurateba kuja habona. Ukuri bamwe bavuga ko kubabaza, ariko kurabohora na Bibiliya yabigarukako. Ukuri kuraremera abakoze ibibi n'ubwicanyi, ariko kuraha umwidegemvyo intore n'abakoze ibyiza bose. Ukuri ni kwiza kuko gusambura ibinyoma n'ababeshi. Ukuri ni kwiza kuko gusambura ibinyoma n'ababeshi. Aha rero twoshimira twese inzego zirongoye igihugu uyu munsi kuko zashoboye gushinga umugwi severe wo gutohoza ukuri no kunwanisha abarundi. Umugwi wo guha ijambo abafise ibyo babonye muri kahise. Umugwi wo kwereka abarundi ko hari ibyazingamitse igihugu bivuye ku butegetsi bubi. Nimwumva abinuba umugwi severe ntimuzokwigere mutangara. Birumvikana kuko hari ibyo twasohoye byari binyegejwe. Hari ibyo twatoye batifuza ko bisohoka. Hari ukuri naho kutaraba kose kwatanguye gusohoka. Iyo umuntu rero avuze ukuri aba ariko arereka abavuze ibinyoma ko hari ibyo bashije Uburundi n'amakungu. Ukuri kuraremereye, ukuri kurabiha rimwe na rimwe, ukuri kurafukura abiyorobeka, ariko ukuri kurakiza. Banyakubaha mwese, twisunze ibyo umugwi severe umaze gutohoza, twasanze gukumirana mu Burundi vyabaye mu bisata bitandukanye. Bimwe bikaba vyakorwa mu bwenge buhanitse no mu mayeri adasanzwe. Iri jambo ubwenge buhanitse n'amayeri adasanzwe n'amajambo y'ikirundi mwese mwumva. Nimwagira gufata ijambo muradufasha dutomore, twumve, turonke umuco, kuko uwukuze yaba afise ico asumbya murumuna we. Mbega mwebwe aho mwari canke mwakoze vyari vyifashe gute? Mbega mu ntara zose vyakorwa kumwe? Mbega hari ingendo canke imvugo mwibuka yaranga politike mbi y'ikumirana? Murumva ko ndiko ndabaza ibibazo vyinshi, kandi ivyo bibazo bimwe bimwe biraza kugaruka ibiyago bitanguye.
Twaratohoje kandi dusanga ku ntwaro y'Ababirigi abatware b'Abahutu barakuwe mu mabanga basubirizwa n'Abatutsi n'Abaganwa. Mwebwe mwabonye ibitari bike, mwoduha umuco kuri ico kibazo. Gukumira abacanke abandi vyarabaye. Hariho n'Abatutsi bakumiriwe mu burongozi bw'igihugu bifatiye cane cane ku ntara n'imiryango. Mu myaka y'akahise abatwa ntibavugwa mu burongozi bw'igihugu wamengo s'Abarundi. Uyu munsi hariho ibiriko birahinduka buke buke, nivyo gushimira Imana, nivyo gushimira inzego, kuko twese dusangiye igihugu. Ako kahise kose karakeneye umuco uboneshereza igihugu gifise imbono y'iterambere. Banyakubahwa mwese, iri jambo ryo gutanguza iyi nama ntirikwiye kuba rirerire. Mu mugwi severe turanyotewe ivyiyumviro vyanyu bidufasha gutegera gusumba igituma Uburundi bwacu bwamye hahandi ikirenge mu vyerekeye iterambere mu vy'ubutunzi, mu vyerekeye amahoro arama n'umutekano, mu vyerekeye kwizerana no gukunda igihugu. Batumire bahire namwe bamenyesha amakuru. Hari abakomiseri babiri bo mu mugwi, Ambasaderi Laurent Kavakure ari ngaha na Ambasaderi Stelia Budiriganya, bateguye ibiganiro bigufi badusangiza uno munsi ku bijanye n'ico kibazo co gukumirana. Ndabasavye tuze kubatega amatwi, kuko ivyo batuyagira biradufasha cane kwinjira mu biyago nyezina mwitavye uno munsi. Bashinga ntahe bapfasoni, iyi nama turayuguruye. Iyi nama mwayitavye, turasubiye kubakengurukira tuvuga tuti igihugu kiganira, igihugu giha akaryo Abarundi kuvuga ibibazo by'igihugu, kiba kiri ku nzira nziza yo gukira. Nta kibazo na kimwe cy'igihugu kidakwiye ko Abarundi bagitanga kw'ivyiyumviro. Iyi nama rero turayobora icese, tugira amahoro, ubutungane, iteka n'amahoro kuri twese. Murakoze. Jewe kuri ngerageza kubagira bikeyi cyane, kuko ndateranirwa ibinezero ubwabo izereka nyakigera ubwabo mubonye vuge uko mwari maze muri matusabye bikeyi y'imbere na kabiri, ibyo muri na kabiri na dukeyi tw'inyuma na kabiri. Rero ibyo ni ibintu bisanzwe naciyemo nzimo umutwe byose. Imbere ya byose nagira ndavuga yuko ndabivuga byose ko nageze kubivuga cyane. Muri severe hamazeho amasaha ashika kuri 3, niko ndagira tumanyaje. Yego mwabakoranye banga yari kumwe na Bakure, nari kumwe na Honorable Sindokotsi Denise yari na Ford, hanyuma nari kumwe na Famille Forasima abanyeni bayarari, ni nawe yafata amafoto ubwo barabise. Rero ndagira rero nsaba kantu nibaza ko bakoranye cyane. Ni ukuri ndakeneye ko nyakubahwa perezida ngaha mundonderere iyo audio yarengeje kandi
kugira ngo mbike ayo majwi yanjye kandi ndibaza ko ari monde wa elementaire none c'est énormément si je peux avoir yo témoignage d'accès pendant 3 heures ego dikanete témoignage d'accès principalement ibintu byashikiye jewe muze ko abite kabiri kabakora yabivuze n'abandi babivuze nara arafashimura anari ndakora n'amazungu nari mbitse imyaka myinshi cyane umira mbitse 8 zigaje imyaka 2 gusa zakuje 8 rero urumva nari kumwe n'umwana w'umuzungu yakora muri ISS yari Association Internationale pour la Sécurité Sociale yakorera ISS yari I was a part of the magazine. C'est là que nous avons bon, ngende banja isi ngo naraba bari cyane anshi kenade bari mu mbima arandera neza cyane bandera ngumta basubye hasi kumbima bacora rero bari bafate kuwe baramuha beze kuba baramukura n'impuzu byose nabize n'ibindi hari rero acayiro batangura kugira ndabizi kandi ngobo z'amabaye makuru no mu mbavu y'icyo gihe hari le 3 mai 1972 c'est-à-dire ko c'est exact hanyuma rero batyo aramwita buhiri berezima hariho umuntu yacaza yari kuri sinenda muzi kandi hamurondeye mu mandamu bagera bamwica kuko yavuze murihenze iyo ndamuzi cyane baca barasize ku ruhande mugabo ariko baramubaza kenshi cyane uyu muntu yavuze niwe yaciye arondera abantu banderura mu bitenge sigaye barantwara inyuma hirya umuryango arugurura ashirayo anshizeyo aragenda mugabo arateba gatoya ngoma amaraso kabisa ko nanakomeye cyane bose mu mbavu mu maguru hanyuma azanye ibakure y'amazi wote tunasisikia vraiment super pour le monde azanye ibakure y'amazi daima amereka kumando danza kuria ibagirwa kwafasha satani munze ya midi chikama chakanaje masaa 8 ngao ziko saa 8 kuanza n'amazi ari amaze kuba masaa 7 alors nukuri sinziko bari bakazazanira manyaje ndakite bari cyane bari baravuze ngo ntabwo bari abantu n'ugaragara ngo abantu bapfuye benshi bahoro bavuze n'abandi rero baziga bitwa n'abanyoro bitwa n'abanyoro kuko ni bategeka ngo bakubita igihundo bo mu masasa nabo kandi bakabera baratsinze hanyuma rero ikintu gikuru cyababaje gusumba n'igihe iyo nari nicaye nafashe akantu k'akabuye ndahabwa idirisha kugira ngo nabone hari patron ndahabwa akadirisha kugira ngo ndabe ibintu biraba n'undi ndagahabwa gutya ngira imana karakunda akantu gatoya gutya nacisha mu ijisho niyo nabona ukuntu rero bakababoha bagaca batondeka mu murongo babarira ibintu ndabivuge kuko namaze kubibareka kandi bisubiremo bagatondeka umurongo hirya no hino hangana n'amapine y'ibeni igacitsa igaca ku mitwe y'abantu ku ruhande n'ahandi bakamena imitwe abandi batera imitwe baterera mu ibeni yuzuye igacigenda batere n'abacako si tenarine kandi umuntu bakoresha ku baterera yego yomo tukindo ndabona hari abantu babici reye tabana babici ngabe n'abantu babici yego ibyo rero ubwo ari umunsi yagiye imbere ariko ikarababwire kandi kandi imbere ko batwari gushaka
ibintu byabaye mbere ibyo ngo mbere ya 2014 bayobozi b'Iseta ibyo by'ingene bagapangura kuko nagenda mbere yuko Micombero yize kubikoresha iserezo cyewe niho bize ubwo tugenda biga sinaribwa cyangwa mushikiye ariko baca mujana ahantu bita urwego Royal Academy iko Royal Academy yakuye bamwe yaje gusa yabyandika porogaramu imbere ya lise bayoboze bakoreyabuze n'abandi hanyuma rero icyo gihe nobabwira yuko hariho abo bari bacanye aho bagarukiye ireza yine tous yabavuze Karabashane azayubundi tariho hariho umuntu twita diabolique niba hari muri koreserezo birayumvika diabolique yaciye yarasimwenga muri kupira umuzungu ategekaho aho kugaruka acajana amazi ile médecin na aide ubwo yamaze gufata passion évidemment comme nous tous et médecin aide amazi yitwa Nguzumani ndio tukiendelea kule ndio ndio bose bacanye ngaye baje kundu ubona munyigisho bera cyobere yakoze nuko yaje ashaka kwimina abantu c'était un programme bamwigishije kandi yatuko so ne pas ba yuko endera yashisenga bagenzi be bacanye bagarutse akabicira n'ubuze neza sasa agacomera ko baje diplôme ya je ne vais mais quand même ça fait des 60 je ne dis pas qu'on va d'avance alors lui mon dernier travail donné sisamo kai alors et mon humain a eu une année ndio mashuhuri hapa na Fristere matutina nami zimana tena ni data ya mtu bose cyane arebuza Simon kandi yarishwe juste en même temps c'est l'honorable na Amina na ndivyo juste après
isubiremo kugira ngo bizogorana kuko amanyanga bafasha bahesha ntibagikabwabiri kubwakira ibintu kwitwa gusambura inyuma n'ababeshi turibaza ko tugiye hamwe bishobora kandi yabasabye bakoze izuba ariwe kubera mu mpande nyinshi novuga ari socio-culturel ari economique ari politique na intellectuelle no kubishyira muri socio-culturel kuko hereye ku kugene nabayeho ubwana bwanje yari amahoro kuko twari twagererewe n'umuganwa adukura kandi ba data arabaha amatongo kuva umwonga gushika ku misozi nta nzara twigeze tugira kuko bararima akongera bakarumba hanyuma ikibazo nagiye tukigira none ikibazo cyo kujya muri segonderi maze gushikayo navuye mu Kirundo ikiganda rero n'ubu ariko barabandanya bica abatwa bari abantu bakumira abatwa umuryango warakoranye imbere y'uko dugenda kugira ngo data ntantware muri iryo shuri hanyuma data yaramaze kubona experience mu Buganda yarigeze kuroberayo arabona neza yo kwigisha abana cyangwa arakwishuri hanyuma maze hari abana bakwigana mu gihugu bari bazi baca batangura rero kugenda bazana abandi bana mw'ishure tumaze kuja muri recreation nagiye ahandi ahicara abakobwa babiri b'imuramvya umwe yitwa Christine uwundi Special bicaye impande yabo barambaza ngo mw'ishuri iwacu y'umutwakazi candaba hirya hamaze akanya baca bakanduye nanje ngiye ndabakurikira mbona abana b'abanyeshuri y'abakobwa bantaye hagati ndondera kurengana aho ndiko ndaca bagaca basunika bakasubiza mu nzira ahandi ngiye guca bagaca basubira bakasunika kandi bagenda bandiye ibinuma hanyuma rero cagira amahirwe baca baravuze inkengeri yo kuja ku meza tugiye ku meza duhejeje gusenga abanyeshuri bose nk'amajana 3 bose bavugiriza induru iwe umutwa turicara ariko ivyo barabwiramo ivyo kurya umwe yaheraga iyindi yahera nk'ahariya jena nicaye nk'ahariya urumva biterategerezwa gutangura kwiserera kubera iyo nkuru bampaye icaga akora iserera hanyuma responsable w'ameza acaraza arankura hasi atwara mu biro kwa directrice yari umubirigi Serewera hanyuma ndadodora nicaye imbere yiwe arambaza utuye tutsi rahakana acarambaza ngo tuye cyanadukampira ari umwana mutoya ugiye muri sentiye y'amacumi kuko kari kubatora amashuri yo kujya muri segonderi hakiri kare hanyuma cyangwa kurya bukeye lo mouvement
hanyuma abaza bandaba bajyanira inzara abogoreranira kuri urutwakazi byaciye impagara sinzi icyo yakoze ntacyo nigeze neza byaciye impagara hari dimanche bacana dimanche hanyuma ku munsi wa mbere muri septième biga twicara ku 30 bitwara ibaki je nicara umurongo imbere y'ameza y'amwigisha hanyuma bukeye ataratangura yaciye akura hamwe imbere acajana hari inyuma acakuza n'ubundi mwana yanicaye inyuma twicara karuhuka alphabétique hanyuma kuva iyo saha nari nko muri batanu ba mbere sinasubiye kuduza urutoke n'ishuri ariko ntabwo ndimo nagira ati dinamike azi ubwenge no kukivuga sinasubiye kukivuga ntasubiye kuduza urutoke rero abana hajya bariko batumenyereza kuvuga igifaransa alors que puisque amajambo nk'ayo yotesheje mu mafaranga hanyuma aza numva abana mu ishure ngo libera relève de l'autre alors sortez de la classe ikindi aussi il a n'ouvre pas de lever le doigt qu'elle sorte de la classe il est ouvert le doigt hanyuma mugabo igice giheze umwaka uheze baciye bajyana kwiga mu gihugu iwacu ibya enefa iyo naciye njya kwiga hanyuma rero ndaronka n'ikipe y'abagenzi ndamererwa neza ivyo bindi byasubiye kugaruka umukozi wa leta ingo narigisha neza narifite abo basize abankunda mw'ishure barabankunda kandi classe ya Mosamba igifaransa bazi kuririmba komisi mikuru bababambere hanyuma mugabo habaye misi mikuru kuko mu kirugo twaba tumereye escole ensemble hari n'umuzungu w'umupatiri yitwa Teresa yakudaje yama ariko araduha umuziki n'abajumbura baraduka hanyuma rero urumva rero uwo muziki mu gutanga ukazubona umuntu wa mbere avuye hariya aje kuntora bari wa mbere kuri piste ariko narakamba neza urumva rero kubwira ngo abandi bose bamenye ko ari utwakazi ngo ugoreranire ko ari utwakazi cyane hari mariage banga guserva ajya amatable d'honneur kugira abantu bahari bamenye ikindi naco hari abaronse abashitsi n'abamikoro efiki y'ababikira abantu baronse abashitsi ukazobona babikira ku nkoko bigohanuka umuramutse abashitsi abandi bazakubwira bazakubwira kera ngende kuramutsa abashitsi babe baranyerekana yuko umutwakazi hanyuma abasore b'abatutsi barantegereje n'abahutu bari bafite uko bafite rero ikindi nacyo cyo turagaragaza yuko ibyo abatwara sipesifike kuko baragiriwe ikumirwa ryari rikomeretsa ku mutima bya bindi hari nk'imanza bakabatumira wasanga barashyize hariya mu ngunu y'ibitoki uwubashe akabashyira mu gikoni cyangwa akaraba inzu icyumba cy'inzu abashyiramo uwo rero yaza abubashe sinigeze mbona babashyira muri siyete y'abantu urabona muri siyete abategetsi babashyira ukwabo kariya rukuru abagabo ukwabo bumva batwa nabo baba bafise ahantu babashyira
ivyo nakuze vrema ndabibona umwana twiga muri primaire hanyuma bazaba mariage mixeyo atanguye ubu niko bitanguye hanyuma nibaza yuko kubera iyo kumirwa bagiye baragira kuko umuvyeyi yabasekirita aho umwana wiwe ari muhira umwana akaba asekirita akumva ko ari muri sekirite ari kumwe n'abavyeyi nico gituma mubona ngo batwara amabango menshi kuko twe twagiye turigisha wasanga canke twiga muwo bigisha n'ivyo hariho abandi bagiye barababwira abandi bana ugasanga babicarika ku ntebe yabo cyangwa ugasanga mu ishure ntamuhamagaye mw'izina ugasanga amuhamagaye wa mwana w'umutuka abandi bana bakabonerwaho kumuzomera nico gituma higeze igihe abavyeyi bariko batangurika abana ku mashuri bagira impungenge z'uko baba bakumiriwe ku mitumba mu mihana mu kibano bakibaza bati umwana wanje atiriwe hafi yanje ntamubona baza kumufata gute kw'ishure mwigisha abandi bana biza kugenda gute kuko twebwe twize twaba turiko turiruka haba hariho inekipe y'abana b'abahungu hariho abantu bitwa kumurezi ko higa abahungu natwe mu kibugo hariho partiga b'abakobwa n'iyiga b'abahungu abahungu bo mu kibugo ntacyo batuye ariko abo bo kumurezi baratwirukana cyane hanyuma ivyagiye biraba mu batwa urabona no muri politiki ingene bagiye baraharanira n'ikimenyane constitution ndadukunda ibyo iyo bariko baravuga yuko uburundi bugizwe n'abahutu n'abatutsi n'abatwa muga tugasanga 60% hutu 40% tutsi 30% abatwa bagaca babafashi icyo ari discrimination nayo tubona kandi dukora kandi dukomeye kandi tugakora kubicara ese rwose ni ukontribuwa muri discrimination politique urumva rero icyo twovuga ku batwa uretse na ekonomike icyo ntatongo ubwo tukuntu bimeze kugira abandi uno munsi tugasa uburongozi w'igihugu abyumva abitabura ariko akora uko bishobora kugira ngo amafrustration yabaye kubera discrimination bihereza cyane bitabaza kuko nimba ari ikintu kibabaza nikijya kirafisa kirakomeretsa kikomeretsa ishinga urakoze cyane imana rero ndashaka kubagirira testimoniage ku bintu abarundi benshi bazi bizwi kuri unai mu mashuri bwira kuko abenshi babizi n'ivyo bumvise canke basomye mu binyamakuru basomye mu bitabo ivyo bintu vyagiye gufatwa bimaze imyaka myinshi cyane bivugwa mu Burundi pendant toutes les années 80 même plutôt byaravugwa yuko hariho abana bamenya konkuru national mugabo hageze kuja ku mashuri bagasanga barahinduye amazina hagiye abantu byaravuzwe imyaka myinshi mugabo vyagiye gufatwa hagiye kuboneka amapreve mu 1987 mu kwezi kwa nyuma niko bivuga muri août 87 ukwezi kwa nyuma kw'intwaro ya Jean Baptiste Bagaza butizageze gute ndabivuga kuko mu Burundi babizi
by'ukuri ingene byafashwe ntarakihari. Je suis un de la témoin encore vivant. Le gouvernement Kagame, l'auteur principal Yabitoye est décédé, le président Wagaza est décédé, et Ndabaneze Laurent, et je viens de voir la Sûreté nationale ou à la documentation. Il est mort. Le ministre Isidore Naweyene yaritavye kimwe na Emile Moroha yari secrétaire général du parti Prona l'NCD vuba na mon ami Kamariye Ndakuzaniye twari kumwe lui aussi il donc je suis un des rares témoins encore vivant. Mutizageze gute uncamake babwira igituma by'umubabwiye beza amashure asatanef nacenye banditse kwigisha ikanyinya hariya mu Kirundo byafatiwe rero mu Kirundo nahamaze imyaka 5 narongera na promotion ncagenda hariya kurugunya nari un des secrétaires nationaux du parti. Hamwe na Gabriel twakora bimwe twari tukijwe département de l'organisation et de la discipline. Umunsi w'ejo w'ukwezi k'umunani 87 turyamye mw'ijoro cane twumva umuntu ariko agodora saa 8 z'ijoro. Umuntu ariko agodora kw'idirisha kucumba turi kagira n'ubwoba ndahora asubira aradodora hanyuma arivuga ngo ntimugira ubwoba n'ijambo ry'Imana ko ndabyuka rero turaja kubugururira aca azana ibirise byinshi amaorigino yanditse ko abana bariko baritegurira konkuru national bamwe banditse ko I abandi banditse ko U. Ati urabona shanda ibigo byahora bivugwa ati ibi biramenyekana birabonetse. Abana b'abahutu bandika U, abana b'abatutsi bakandika I. Nuko rero mu gitondo tugiye ku kazi saa 2 canabishira umukuru yaraturongoye Emile Moroha amusigurira ibintu vyaje arayiraha abasha gifata ku mutwe oyiyogagaye utari akaba yarongo bimeze yego nuko bimeze abaroca gasubira mu biro iwanje aho nakorera naho nabo yakorera narahabona uko byari biro inzu zibiri murazibona yakubugya mu masaha rero nzabona Mercedes yarabarizora iraje abona aravuyemo abona araduze mu biro kwa secrétaire général Moroha ntibamaranye n'igihe kinini bamaranye nk'iminota 30 hanyuma aravayo aragenda hashize iminsi 3 arantelefona mu gatondo ka Karisango yakusu rofishika ku biro warutse hano aragenda ngeze mu biriwe arambwira ati rero wa mugabo naho uri kuri komite santrale tugenda rero kuri komite santrale yayikorora aserukira intara ya Kirundo ati naho uri kuri komite santrale yayikorora ibi bintu tukazumva n'ahantu nawe ntituzoguti amubwira ati jewe nakoze icyo nategerezwa gukora
barayimpaye barayisigurira ndabishira secrétaire général w'umuganga hanyuma arayigura jewe ntacyo bisezo bivuga niyo mwavyo muzovugira jewe n'abandi ashobora kuba babizi ko hariya byavuye arabizi nuko rero ncagira imana muri ubwo kwezi nyene lotro wa septembre kandi yari yambariye ko ntegereza kuzaratora iwe turerengi mate ncagira imana rero iyo rero iya mbere yateza gutora itarahera ashaka kudeta uyo yacaragicacira yicarurira ko gutyo sije nohahera hari hatigeze episode ya italiya ya kokuru muri meja muri juma shapikora mu maduka rero abantu bakwiye kwamaze ngo raporo minisiteri ya korea yaguha seritifika ukimenya niho ushobora kwiyongerera iyindi abana rero twese barasabye aho simbuze yuko bamwe bimwe amasertifika agashyi bako abantu bari abarose seritifika twaje kubaza abadirekiteri ari amashuri mamwe mu mvuga ya matana rutokuna handi ariko twarabuze ibibanza tuzi ibibanza tukataha abarimu n'abakirere paruwasi basanga abanyeshuri benshi bari muhira baca bakorera amashuri yose yakukira abapatiri baca babibwira musenyeri Bujumbura aca yungurura iyindwi impande ikora ipimerero neza twiyindwi na iyo bitsemonyaje kuri ibyo bibyandikishije mu gihe cyo nagomba kuvuga ni abazokora perezida objective mu kugera izo stereotype izo globalisation kizoba ari igikorwa gikomeye cyane rwose kuko jewe sinakwirangira ko nawe batanga mu gitabo pasi yuko perezida wa severe kubona n'umuhaye kuri n'umusasuma iwacu abagabo bose b'abahutuka bose barabaye ariteye barafungwa barapfa ndabona batatu bagarutse muri joro bavuye muri prison bavuze ngo umukuru w'igihugu uje gucombero ngo yatanze impore batatu turabona batashe bavuye gufasha ejo ntavuga yakuba perezida kubera nazo zotumirwa n'umubiri ibiganiro kurira kuko akantu gatoya kubera ibyo by'ubusiyantifike byo kwandika muri ibi bintu byose ubutungane bunywanisha mbega ibyo bintu bituma bigaruka kuri abapatiri nabonye umupatiri abapatiri sinzi ko baragira investigation shefu bamenye gutuma abantu bagomba bacukura hariho umuntu yatazi ibere bose kandi ntirabademanze avuga ati yereka abantu baje amasengesho twashyize cyane amasengesho ameze nk'abantu bagomba bacukura kugwa ati kubera jugement dernier iritatif ikuri ntabwo bafite bari muri impunity rero ikintu cya impunity nibaza yuko haba hier aujourd'hui et demain ikintu cya impunity kitakwanishwe ibibi bizoguma byisubiza murakoze kwa perezida urakoze ashamigira muri twasaba nk'uko bivuga ni uburotirite n'abimenyeshamakuru kuri TNP kuva muri 19 kugeza nk'ibirotirite jewe mbere mu kintu kimwe iyo turiko turafata ijambo gutemanya urumva ko umuntu afite perezidasi ariko ntashobora kuvuga ibintu n'ukuri ngo abimare mumuhaye tuba bibite kubera bafite uko ibintu byo kuvuga ni byinshi cyane ariko reka tugerageze nyakubahwa perezida imbere y'uko turatemanya cyo kwirangiro
nagira yiterwa discrimination hariho n'ayandi majambo yegereye discrimination kandi nayo yakoreshejwe harimo discrimination harimo exclusion harimo segregation harimo na injustice ayo yose n'amaterme twoza kumenya niga kugira ngo tujye turakoresha mugabo yose akura kwa umuntu ikintu afite kodurwa hanyuma rero jewe nagira agenda kwijambo jana mu buryo bakwiye kumugashya cyane ndi umenyesha amakuru hanyuma tugasiga rero tubereye kuri perezida buyoye cyane cyane mvuga icyatumye dusigaye icyo kirezi n'ibindi twabigejeje mugabo cyane cyane tugomba kwerekana ni ukuntu iyo umutegetsi ugomba gukora ikintu ntubura aho bihera bakwandiriza yuko wakoze ibirebire kuri 72 bafata abantu bakabakiriza yuko bateye kandi atari byo ibi n'umunani w'integanyamarangara jewe nari mvuye Brazzaville nari nahindutse peteroli ya muri mission hanyuma rero tugarutse turabona ibintu byinshi cyane ibintu byinshi rwose turavuga byose ubwenge bwanjye kamwe gusa tumaze kuvayo ntegereje gukora akazi nategereje gukora gutegura ibiganiro byeje ku rugendo twaraje ngomba gutaha hari umuntu yampaye lift umuntu yampaye lift yasanze mpagaze imbere ya eteri acambwira ati ngo ndaguhe lift yari afite ideni icyo gihe dokimantation abita abasekretari bagendera mu mavero zabona ahagaze aho ahagaze ngo nuze ndaguhe lift jewe mu by'ukuri nagombye kwiruka mbona ntabwo kwirukanye rero ndaje mu modoka iyo mu modoka agenda yambwira ibintu ni ukuri n'ubundi yabyibutse agira ubwoba yavuga mu majambo make yavuga yuko abana b'abahutu bose n'abahutu bose bafise ibigwanisho igipanga mu nzu ko ibyo by'integanyamarangara ari batangwe sinari yatanze jewe twarajyanye agenda bimbarira kandi ariko n'umwanya muremure kuko twereterute gushika ku isoko arangakundekura rero nabakwita icyo gihe acarabeza no kuyijana kugeza aho ushikana imbere y'inzu ambwira mu nzu yawe niya ni ukuri nayo neza hanyuma arandikura jewe maze kumva yuko ariko abahutu bose bafite ibigwanisho sinakiri kumubwira ndetse ukajya bakongera mu byo bari batwaye ndasanga Hakizimana sanga umusana sanga n'umuhungu bagiye no mu universite bari mu modoka y'ubuzima bari kumwe jewe ndababonye arabatutsi none mwebwe abahutu bose murabisubirwanyije rero dufise ntaramubuyemo batabarangwe n'abagabo batahubwo wewe wasize kuzijyanye n'atitaka baca barandika projet de l'État icyo gihe ikintu cyabo bagenzi yakiriye abantu bazovuga ko itazi itayizi duhereje kubyandika muri sikamu kandi mu gisonga amakara bavuga yuko icyo kirezi ari cyo guhamagara abantu bamare abatutsi iryo kete ryavuga ibintu bitatu ubwa mbere byarasigura neza ingorane za politiki igihugu kirimo zituma abantu bajyana bisuzwe amoko icya kabiri twavuga tuzi iyi situwasiyo turimo kugira tuyivemo ubutegetsi bubona yuko izi
zijyanye zerekeye politiki cyane cyane kubera ko abagira abantu benshi ibintu nabyo ari bike bigaca bigora ko babigabura kuko ni mu batuzi hegereje iby'abahima haraje iby'amakara n'amasuka tuti rero kugira ngo tubifere kanyakubahwa nimugire muzeye mugure debanisonari kuzerekeye abatugabo icya kabiri muhagarare ubwicanyi bwanditse n'amaranga hanyuma bwa gatatu muhindure igisoda kijemo abatugabatuzi ibyo nibyo twasabye kuko cyane cyane tugomba gushyiraho n'icyo kintu cyatumye cyerekana yuko ibyo bintu byandika n'amaranga mu by'ukuri icyari ikibazo cyandika n'amaranga cyari ikibazo cy'igihugu cyose hanyuma jewe hariho utuntu twirinda ko abaperezida bakumusaba mu muhanda ndabasabe mwumve mwavuze abantu b'abaturage bagiye baraboneka muri ivyo byabo aho babangiyemo harimo bagize n'amaziro harimo n'abandi ikintu kitubabaza ni uko abo bantu bose bapfa kandi bafite amabanga y'igihugu kandi atawe babajije ngo batubwire neza ibintu byo bakoze icyo kintu kiratuma na kazoza umengo badufite ingorane ikindi kigira kabiri turiko turavuga abaturage b'amasanganya ni haki bavuga ikintu cy'umugambwe wita iprono ubwo mugambwe iyo bagufite amabanga yose muri ivyo bihe kandi bamugambwe abajurire turaje bakoze rero mugambwe iprono ni partenere intwaro zose zagiye zikurikirana kandi mu bizaza y'umugambwe ufite responsabilite historique politique na bene n'iyo uwo mwenye batarawagiriza arawagususpana ibyo nsaba bakorwa muri aba ngurane iyo ndiko ndasaba mugabo mwumveranije ngira ngo iminota nayirekeje hariho byinshi nari kuvuga mugabo cyane cyane hari ibintu bibiri iyo habaye jenoside hariyo abayirwanya bayita negationiste mu Burundi bayaha mu ntuze mu mutwe bavuga ngo bishi abizi ibintu na kabiri bishi abizi gusa kweli rero papa ari kubwiza kubaza ari kubwiza ngo arabizi rero n'abandi bantu nyine mu cyumba babanze mugabo kugira ngo berekane ko ari iprobleme y'abantu bize nyine bakwaje ubutegetsi bashobora kuvuga yuko ari probleme yagize ikindi kigira bakoresha ikintu bita masakre y'ingenzi masakre y'ingenzi mu Burundi yigeze aba abantu barishwe indangamurango batari icyo bagomba kugira amahoro murakoze ku ijambo ni idorore n'amahoro y'abantu General Brigade Batiza Gaspar abantu gisata c'icenda rwego n'abazi kuvuga njejwe imitima y'abasirikare hamwe n'imigenderanire y'igisirikare n'inzego kuba n'umuvugizi w'igisirikare n'umushikiranganji w'abazi kuvuga ndashimye cyane abagize presentation rero bavuzemo n'ikubirana cyane ihohoterwa ryoba ryarabaye mu gisirikare cy'u Burundi kuva gitanga urushingwa mu 1960 icyo gihe jewe sindavuke mugabo maze kugira akayabagu canke iciyumviro cyo kuja muri uwo rwego novuga kwihebera igihugu nagiye ndabona
bimwe bimwe turaza kubisangira kandi ngomba mbere y'ubuvuna kwa bose kwa mwanya ubundi abandi umwigisha ndazi y'umwanya rero gatoya inyuma reka kugira ibijyana hanyuma na Islam nayitwaye hari ibyo nabonye mu madokima mugabo ndayitwaje nta discrimination cyari byaraheze jewe rero intara mvukamo n'iya kera bita Mwaro naragize ikibazo y'umwana muto mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri yahise imyaka itandatu ku buryo nari nshinge nabona ibiba ntabwo byabaye abantu bari bazi bize barishe n'umukobwa abo n'abakomezi bari basamagera nshingira ikibazo jera atangiye intebe y'ibintu ku mwaka cyenda mirongo irindwi na kane imyaka 8 y'ababyeyi ndashingira papa mugabo yanditse kugira ngo ishuri yanditse rwose ko ndayiganza ndatinye ivyo nyene ko wize rero asanga sinagiye kw'ishuri muganga muhera nanjye nagiye kuragira ngira cyo bituma rero ndasaba ndagenda bakugwana bariga mu kugwana mukuru ibihe byo kwiba amasertifika byaramubaye nakiribe Imana mugabo batoye kongo barayimuryaga baraheva bahindura izina yitwa Nizigama Victor batabashira umukobwa bamwita Nizigama batabashaka iby'ubukirisi bwiwe hanyuma aragenda mugabo yewe kuko yabandanije wamenye ishuri ya munani yabashikisha areka kwiga acaja mu gisirikare umusirikare mutoya rero je nyine nagiye nk'ibitaro ndaguma ndamuraba ntiyihoye mugabo byamushyikiye kandi yarazibwiye mugabo yambaye yuko abanyeshuri je rero ntagira uwo mutima none je kwiga n'umutoya mu mwaka wa mbere mu mwaka wa gatanu umva ko natanguye neza niga ku kilometero kimwe ishuri ry'Inyamugari iryo shuri yaratora cyane kongo yarize gutora ko abanyeshuri 25 kongo bari bishobye hanyuma ndetse mu mwaka wa gatanu nzi yuko niga mu mwaka wa gatandatu umwigisha yigisha wa gatandatu y'umunyarwanda yitwa Mubayobozi Ernest Kiriho shise mu gatandatu arakuyigisha ndumwe acarangora ati wewe ntufura kwiga cyashira ku ishuri iri kilometero 10 ahantu biteye ko tubebe nyamushaka uwo munsi narakoreye amosozi abo twari tumenyeranye mu ishuri basigaye ngaho nani ndabari ngiye kure ahantu hamenyereye nahise imyaka hafi 14 sinari munyuma papa arambwira ati umwana agenda ntagorane wenda akeneye ko wiga kuko watanguye kutse aho rero nabo wa mbere mu ishuri wa kabiri sinarenga cenagera kuri ishuri yo kilometero 13 bako benshi umwaka wa mbere sinatoye kongo ndadubura nasona ndasaba ikibanza kupanasibira kwa militeri araronka ikibanza umugabo wamwigisha asubira kunana umunsi wa mbere nahatozwa ngo yagize ati isuka kuri yashu Munyarwanda acaransubizayo candagenda ntangorane ndashimiriya uwo mwaka twatuye turi babiri mu banyeshuri 52 cyangwa wa mbere n'amanota menshi 76 barabira amanota 38 canja kwiga rero ku ishuri ndirabigisha ekonomage leta yagenda ko abana batubwenge higisha babiri ngendo bakopera n'iki caniga mu myaka yose nta discrimination yasubiye kuba muri ico gihe muri secondaire hari abanyamahanga hari n'abanyarwanda benshi bikunze batwigisha ivyigwa gusa nejeje ku mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo 89
ariko imbere yaho habaye umunani sinashoboye ntega amaranga ntiyadukozeho cyane ubwo yarantaye icigwa kitanga kuguruka hari muri umunani icenda mbonye kugira amashuri n'amanota meza ntikaze kugerageza natanguye ushaka kuza kwihebera Imana naragiye barabaza naramaze iminsi muri seminari umugabo aratohoza babaza muhira bose nari nasezeye baca sinamenye nyine bantangira ko batabwo nataye hama akagumamo ibyo ari byose jewe ndafise vocation impano ngabira mu kuja mu gisoda nasezeye kiretse umurwanje w'isoda mutoya namubariye ndaze kugerageza muri Islam sinzi ko bizokunda ndamanuka nsigamiye petit frere atize sindagiye kwiyandikisha muri kaminuza ukabona hanze ibizibiri ntagarutse bizoba byakungutse hagaruka naho ntari ico uzovuga kuko natinya kuyoberwa ko sinigize nyoberwa umugabo rero Islam byabigora umunsi nja kwiyandikisha mubyumve neza bimwe bavuga barakubaza aho twaje kwiyandikishiriza hari muri ico bita Ecole CI leta y'amajoro n'ijana ry'amajoro kuri kiriniki ubu ibiro byanjye biri hafi yabo barakubaza bati mbega urafise umuntu hamwoshe n'ingorane twoheba tukabwira ndabaza nti umuntu witwa utameze gute ngo nk'intwaza ngabo numva icyo bashaka ubona kubaza yuko ufise ico nokwita umutiteri mudazungutse umutwe nta ntwaza ngabo n'imwe yava mu karere imbere ndamubaza nti umusirikare mutoya bagomba kuvuga grand frère ico gihe yakuriga kuwumbu yereka morale ndaraba hamwe no bivuga ahubwo nohanganirwa ntarinjira gasore ndababaza nti novuga umusivire hari ico baricija yandika na kreme yandika futa arabona yuko ngutse acambaza ikintu kimwe ati none woba warize kuba muri partis muri les organes de parti iprona naho muri nari muri gerere muri gerere nari nkomeye no mu manifestation publique nari nkomeye bashobora kubaza basanga nibyo atacabona kunyandika umutiteri bwanamuze barandika kandi ari umukinyi wa handball na perezida kapiteni wa equipe yo handball kuri Lisenge Ngara bari banditse batugana muzinga bakabona bati ibyo umuntu afise amatara kandi aroganiza equipe neza novuga yuko mu kwinjira rero tuhageze turaza gukora ikibazo turaza dukoze ntitwafuka bamusora babona izina kandi bakoze amatora bose baca baraprograma hari 89 ikibazo twagikoze iminsi indwi yose turi muri star abaje bakanda bashika amajana 4 bashika amajana 450 bari bakeneye 65 gusa turamara iminsi dukora ibiharuro by'igifaransa icongereza cyari bwajemo na sport niho rero uriko urakora ikibazo hariho sport bita abdominal ugira kubyuka kugira kubashira ku mavi wategeza kugira 60 abdominal kuri yose ndazi izi nama sportif ndazirenze barandeka nshika kwijana 25 aho mugabo ukugira yinshi kubuha ariko yari my preve uravye nawe washobora kwishurwa kuko sinaba naje mu mugongo ibintu by'ukuri mu
umuvyeyi kwiruka mugabo ureka aratugirisha namwe yabimenye amuri mu kireke kibana ubwo bimenya yesoke aho yata ugaragara bikora cyo gituma rero siporo n'amase menshi suri 80 yari kuri 80 narose 78 ibiharuro 56 Diferença bakosora nabi iri texte bakoze kuba bomwe narose modo trans mugaba nabashije hanyuma kugira ninjire no vuga yuko 89 niho hatangwa kuba abahutu bambere binjira mu gisirikare muri ska kuko banyangoma baraje bazanye abavuye mu ruri yigishije yavuze ati abandabazi niho ndabigishije batinjiye umugambi w'amahoro n'Rwanda abo nibo bandiye ko nibo twariye kwinjira n'ayandi byari bigoye kwe baca barabona babaye abantu barakosora turakwinjira muga hariho abandi yazanye yagize ati ayo bavuye yose bateza kwinjira muzoma bakosoye nabi turinjira turatangura imigigwa aho byagoranye rero inge dutora amafakulté twigaho hari amafakulté abiri science économique na science fondamentale biharuro nayo nize science B abandi bakiga A ya science fondamentale B bimwe fondamentale udakwije bashobora kugurura uno nyine ko biragoye bashobora gufata abashatse badukubita muri science fondamentale barakutwiga ekonomi changira kinacho nako giharuro imana yakinga ndarenganye ndiga menya première session buno nyene abize bebanze kwiga science fondamentale watwara académique imana neza de Colonel Léonce yarabaye juriste sino hari hateguwe baravuga abiga hari abavuga bavuye bari bafise abatiteri bamwe bavuga buri wize gusiasa fondamentale natwara hari abaza bazi ko bazotwara twe twiga gusiasa fondamentale bahita muri byatsi twige ibyo byatsi rero bose acabona ati abantu bazi kwiga ibyo nabahaye ati nzotura muri abo nyene nibazo kwiga amashuri meza meza icinda afata bamwe première session twese yatorera amabuzi bamwe mu France bamwe mu Budage natwe kuko yashishija ubugiriki nja kwiga académie de Doré kuva muri 90 PSG nayimije première candidature na Dorane ngira 6 ans mu bugiriki nzandu mu ingénieur mécanique aéronautique ntaje 96 akajagari mu Burundi sangani hatari yegereye president barunganya apresamo natasha muri juni uyoya aramukuye asubira ku butegetsi imvurure cyazatanga uruhigi muri aviation nakoze yabize 8 kandi nenagize grande distinction twebwe twiga turi sponsorisé par l'Union kurikirana baravuga bati amanota waronse 85% yari 17 Sylvette bati uzocubandanya kwiga 3e cycle muri États-Unis urihiwe na UMD maze gushika aviation muri ntago zumwanya yacinja kuri tera ndabandanya za naho ni nakoreje kuko kumusibaza gushika kuwa imisozi ya Bujumbura yose ndayizi ku mutwe inyonga yose ndayizi pendant la crise boye je commandais en breton une compagnie babizi chani amahoro cyo byambariye nagize ati jesirije mu gisoda nzi ko nzo mu pilote engineer ngoko ari gisoda ari gihugu ndabikora j'ai travaillé là-bas ndatumoni nyuma ndaza kumbaza ariko nosubira muri aviation batirindira we muri stage kuva 87 non 97 gushika muri 2003
ndi kuri terrain n'iby'indege nyuma ndavyibagira. Niho muri transition Perezida Ndayizeye yagiye pouvoir nayimijije icyo bita SPO, stage de perfectionnement officier, ni école de commandement ya état-major na compagnie état-major yaca antuma umugabo imbere akiri vice perezida yarantumye ko baramunyima gabaye perezida ati iyi ngo narahejeje aca arantuma ko nacige invitation yakoze. Niho rero gutanga kumenyekana prime d'ingénieur ico gihe nari kuri terre barayinyima mugangiye muri garde présidentielle bace bayishira ko bace barugo bona yo officier d'ordonnance wakoze ntangura kuboneka karengane kashikagabanuka ni petete nayo muri 2005 hanyuma discrimination yagabanutse bukebuke mugabo imbere y'igihe mwumva yuko bitari byoroshe. Umwuga nawushishijwe mugana cyo byangize nagize igisodo gikorera mu mpande zose kandi bose ukinga igihugu nagushobora kuba nkingira hejuru mu kirere no hasi ntaco nkora n'ubu hari naho bituza batari bake. Mugabo ikindi nanibagiye nuko muri ibintu tucinjira muri STAB niho naboneye yuko batora hajya muri rite d'initiation jide abahutu n'abatutsi ntabwo nari imenyere ubwo abaraza bakakubaza uburinde bw'uwaki ukavuga izina ngo yavuga ubwoko yavuze uti hutu ngo ta place n'est pas ici, c'était traumatisant. Ngo fata mvuze bigire c'est pas ici. C'était comme on a fait mvuze n'ingiri bagaruye mu mwenjwe kana kubisogos byangize naho yakeke kiyafaye motive bamaze kumenye ko byagenze ni banagaje mutabo naramubabari ko yabibwira nyine chance ayo n'ubundi mon promotionnel sinorira n'umugizi nabwo mwana w'umvisi kiyafaye castré naho yari mu butu bari mudigana ariko les autorités n'ubu baje bahaguruka mugaga tima mumba y'ukayo sinete patrede baje bahaguruka barabahana mbere ko n'abavuye niukaje ariko mumba rero traumatisme buye uno munsi c'est un officier colonel ariko arababona ingene yumva ariko yarabwiye ko yamubabariye kandi yaragiye kumusaba ikigongo kandi yarakimuhaye je ndamwibukana je ndamubona ndamubwira ati wari ushishije umwuga kubera ubuto bwawe. Rero ibiye byabaye mu gisirikare kuva 65 twarakurikiranye kandi twarabonye kuko twebwe tubinjira mu 89 ntabahutu bari mu gisirikare batangiye kwinjira après Niga Marangara habaye irya gouvernement d'union nationale premier ministre akaba Sibomana Adrien yaciye bongera ko baza barinjiza bake bake none uwo munsi baye image y'igisirikare ubu ni équilibré twashishije no muri accord d'Arusha banganya 50-50 naho batarabira neza gutyo uwe twoshobora gushima yuko biri équilibré. Rero témoignage yanje niyo ndarizimye ne kuvuga byinshi ubwari kamwe umurongo abandi kugira ngo dusangire ubwo nashimye kigira ngo Excellences, honorables mesdames et messieurs, nous allons clôturer cette séance, cette réunion, ce moment d'échange et de partage sur la thématique des discriminations avant et après 1972. Au nom
de la commission Vérité et Conciliation du Burundi, encore une fois, nous disons merci à toutes les personnalités qui ont répondu à notre invitation. Nous disons merci pour deux raisons. La première, c'est de rappeler que répondre à une invitation, c'est un geste de grande responsabilité, de grande courtoisie. La deuxième raison, pour nous, la Commission, c'est un moment de gain, de partage, un moment de gain en vous écoutant, un moment de partage parce que ce que vous avez vécu, ce que vous avez vu, nous rentrons avec certains éléments de votre témoignage. Donc, nous gagnons en vous écoutant. Le terme, les discriminations avant et après 1972, c'est un terme qui mérite beaucoup de réflexion, beaucoup de débats. Dans plusieurs cercles socio-professionnels, dans les universités. Mais hélas, nous constatons que le débat participatif, contradictoire, sur des thèmes pareils, fait encore défaut. Ce débat fait défaut, c'est pourquoi sur certaines questions et sur certains défis de la société burundaise, nous faisons toujours du surplace. Et c'est regrettable. L'ambassadeur Germain Kishimana vient nous témoigner, d'autres l'ont fait avec une part active de leurs émotions et de leurs souvenirs. Je voudrais dire merci à toutes les personnes qui ont parlé, qui ont témoigné. Et dire que l'ambassadeur Kishimana Germain, que je connais depuis longtemps, qui a été mon ministre de la Communication, c'est quelqu'un qui a déjà publié un livre avec un titre qui m'a marqué. Quel est le titre de son livre? Il en a, je crois, déjà 2 ou 3. Mais le premier, le titre, c'est « Ce qui n'existe pas, ce qui n'est pas dit n'existe pas. » C'est le titre de l'ouvrage. Il me l'a dédicacé, je l'ai dans ma bibliothèque, dans Bujumbura. J'ai aimé son livre, j'ai aimé le titre du livre, j'ai lu le livre, et quand j'ai parcouru les pages du livre, où il témoigne sur les parentés arrêtés, exécutés. Ce jour-là, je me suis arrêté et j'ai dit, ce pays a besoin d'une forte thérapie de guérison de la société, de guérison de la mémoire. Imaginez-vous quelqu'un qui écrit un livre, il a dit rapidement ici, et qui vous compte plus de 10 personnes de la famille directe exécutées en 1972. Plus de 10. Dans le livre, c'est écrit. Dans la salle, quelqu'un est là, il n'a pas parlé, c'est l'abbé Minani Jean Chrysostome. J'avais demandé à M. Kouransima de me donner un exemplaire du livre pour que je le montre, peut-être qu'il ne l'a pas souhaité, mais cet exemplaire, au moins en instantané, je voudrais une copie pour le montrer
à cette auguste assemblée pour dire qu'il y a des Burundais qui commencent à publier, à témoigner. Son livre, publié par l'abbé Minani Jean Christophe, il porte le titre « La vérité et l'amour ». Double point en défi moral pour la réconciliation d'un peuple divisé. L'abbé Minani est là, il est venu de Muyinga avec quelques exemplaires. Peut-être que certains parmi les invités pourraient être intéressés. Il est là dans la salle. Maintenant, il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui témoignent oralement, il y a ceux qui écrivent, il y a ceux qui n'osent pas encore ni parler, ni témoigner par écrit. Il faut les comprendre. Il faut comprendre ce peuple qui hésite encore à raconter son passé, à témoigner sur ses blessures, à oser et à doser le mensonge. Oser la vérité, c'est positif. Doser le mensonge, c'est négatif. C'est cela qui nous empêche de décoller. C'est cela qui nous empêche de décoller. Il faut oser la vérité, il faut oser nos mensonges qui nous ont pris en otage. Je dis merci encore une fois aux participants, aux invités, à toutes les personnes qui ont parlé, mais aussi à celles qui n'ont pas eu la chance de parler. Je voudrais en quelques 4 ou 5 axes rappeler ce que les conférenciers de la CPR nous ont rappelé. L'ambassadeur Kabakore et l'ambassadeur Rodrigue Gagnon nous ont rappelé ce voyage à travers l'histoire des discriminations. En termes vastes, en termes tentaculaires, et qu'on aborde de manière multidirectionnelle. Nous avons parcouru les tares qui ont marqué le secteur de l'éducation, de l'enseignement, avec des enfants, des élèves, des écoliers, des étudiants aux ambitions étouffées, parce que un système d'enseignement qui discrimine, c'est un système qui étouffe les talents, c'est un système qui étouffe les ambitions, c'est un système qui bloque la nation, parce que la nation, pour qu'elle soit libre, prospère et merveilleuse, la nation doit être libérée des discriminations. 2, nous avons fait ce voyage à travers le secteur de la justice, de la cohésion communautaire. La justice sociale, la justice entre les citoyens dans le même pays, et que malheureusement nous n'avons pas vécu de manière harmonieuse. L'ethnie a été instrumentalisée, la région a été instrumentalisée, le clan a été instrumentalisé. On a parlé des discriminations conçues, pilotées, inspirées de manière sophistiquée. Certains responsables de l'époque ont témoigné en regrettant. C'est déjà beaucoup. L'ancien ministre Isidore Kizimana qui a témoigné, il a témoigné dans un journal qu'on appelle Iwaju Magazine. Il m'a enseigné au Collège Notre-Dame de Gitega et nous avons parlé de ce sujet avant qu'il soit rappelé auprès de Dieu. C'était mon enseignant au Collège Notre-Dame qui est vite monté dans les responsabilités
parce qu'il est vite devenu responsable au niveau de la GRE et plus tard au niveau de l'éducation. Je le connaissais très bien, il me connaissait très bien, puisque j'ai étudié avec son petit frère magistrat qui travaille à l'ITEGA. Il a témoigné, il a dit, je regrette ce qui s'est passé et je demande pardon à toutes les personnes qui en auraient été victimes. Le voyage sur les discriminations, nous l'avons également revêtu à travers le témoignage de ceux qui voulaient embrasser la carrière militaire. Merci au général Karatouza, merci à Cheikh Harouna. Dieu n'a pas voulu que vous soyez militaire, mais Dieu a voulu que vous soyez enseignant, éducateur et leader religieux dans la commune. C'est Dieu qui a choisi la voie pour vous. Il faut respecter cette voie. C'est celle-là que Dieu a choisi pour vous. Et vous êtes enseignant. Moi qui vous connais depuis longtemps, je sais ce que vous avez fait quelque part dans la commune de Songa, je crois, à Rumeza. Les enseignants que vous avez protégés par les nouveaux, je crois, pendant la crise de 1993. Les enfants témoignent et les enfants de toutes les ethnies. J'ai lu, ceux qui ont témoigné pour vous, c'était les enfants Bautou, c'était les enfants Batouzi. Le secteur de l'armée, on en a parlé. Le secteur de la justice, on en a parlé. Les orientations, la technique I et U, on en a parlé. L'accès à la fonction publique, on en a parlé. La gestion des bourses d'études, on en a parlé. Le sujet est vaste, mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est le fait que nous puissions avoir ce débat aujourd'hui dans cette salle. Et moi, je dis, le Burundi a changé. Il a changé positivement. Mais ce changement, il faut le poursuivre en cherchant des solutions inclusives qui intègrent donc tous les Burundais parce que nous partageons la même nation. En intégrant tout le monde, ça veut dire que ce Burundi soit en Burundi, donc Bahutu épanoui au même titre d'égalité que les Batutsi, que les Batwa, en y incluant bien sûr les étrangers qui ont choisi de vivre dans notre beau pays. Ce pays est beau. Il y a ceux qui n'ont pas eu la chance de voyager plus loin du Burundi. Ce pays, c'est un paradis. Un pays où il y a du soleil, de l'eau, de la pluie, de la verdure. C'est un pays paradis que nous ignorons parce que nous ne savons pas ce qui se passe ailleurs. Donc, notre mission commune, c'est la vérité au service de la réconciliation. Notre mission commune, c'est la paix à laquelle nous contribuons tous. Et je dis, et je termine en disant, la commission vérité et réconciliation va continuer à vous associer dans les divers débats qui concernent la vérité et la réconciliation. Hier, j'ai dit que nous étions avec d'autres Burundais pour parler des litiges liés aux terres et autres biens spoliés. Dans cette même salle, nous cherchons l'adhésion, nous cherchons le débat, nous cherchons la compréhension, nous cherchons la guérison de toutes ces veuves, de tous ces veufs, de tous ces orphelins, de tous ces Batutsi, de tous ces Bahutu, de tous ces Batwa, qui ont été blessés par le passé violent du Burundi. Et ils sont nombreux. Et ils sont nombreux. En l'occurrence, cette session,
En ma qualité de président de la commission, je dirais que je suis heureux d'avoir vu à travers vos interventions la diversité des émotions, la diversité des témoignages, la diversité des âges, la diversité des expériences. À certains, par leur taille, on pourrait leur coller une ethnie qui n'est pas la leur. À certains, par leur taille, leur teint, on pourrait leur coller une expérience qui n'est pas la leur. Mais quand on a fait l'Athénée, le collège Notre-Dame, l'école primaire de Kiwumbu, avec le témoignage de l'honorable Liberata, enseignante, c'est cela qui fait la solidité des sociétés qui sont plus avancées que nous en termes de stabilité, en termes de cohésion communautaire. C'est le débat. Merci pour être venu, merci pour avoir contribué, merci pour avoir écouté nos conférenciers pour la CPR, merci pour avoir écouté les témoignages. Salvatore Souzou, on a fait la radio ensemble. Merci pour ceux qui n'ont pas parlé, mais qui ont suivi avec intérêt les témoignages de ceux qui se sont exprimés. Ensemble, avec une vision de changement au service de nous tous, la paix est possible, la justice est possible, la réconciliation est possible. Vive la paix, vive la réconciliation nationale au Burundi. Je vous remercie. Après ce discours, il s'agit chaud. Vous savez, au moment où il a